yani cyubahiro icyo ntahuyemo nicyo n'abarundi batahuramo gusa abarundi petete icyo bakanze nuko inzira ya cyangwa mu kubivugamo kugira yuko amerusho kuyaheba kugira ngo tu Burundi bugira icyo bukora hari kibazo none si cyo nyine none amayero ngo nari ifise menshi banga bafise menshi batashaka kuyatanga haravuzwe amajambo haravuze ko president yaguciye intege mbega ivyo bivuga kwiki narijya harabumvise ati kuri miliyoni 2 uzi neza kutazotorwa wabona umenga waraciwe intege vyakira gute ariko juste gaere jewe nawo nyica none nawo tonje sinzofa nzofa kwanza jewe nanafuye nzongiye kwibonanira n'abavyeyi nothing to lose jina nakimwe aho ngeze nakimwe je notakaza kandi abarundi bose barazi yuko Mukombozi ndi tayari guheba vyose kugira ngo Burundi buhagarare tayari je Burundi ntafise mbona yuko atacungiye kubwongera kufuma ndabure kubona busanze uravye Mukombozi ngene ibintu bimeze ukaraba ngene propaganda zagenze urabona ko Mukombozi azoshikana ibice 40% bisabwa kugira abe umushinga amateka mwese muba mu gihugu cy'u Burundi ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kugwanya sida bubicishije mu gitabo cyabwo kijejwe guhangana n'indwara zibiza bwarashizeho umurongo utariha 117 wo gutabariza canke gushikiriza akababakiye kubijanye n'amagara y'abantu mu vyerekeye indwara zibiza nka karanda mpox korera n'izindi muri kino gihe turiko duhangana n'izo ndwara zibiza hamagara kuri uwo muhoro utariha maze abajejwe kubungabunga amagara y'abantu bakuronse inyishu zibereye twijukire rero gukoresha uwo muhoro utariha ico wagenewe kugira abantu bose bagire amagara meza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye ndabuye kuri micro ijo nyene juste gale kaje mfumo warsha aka Black Machani Black yando camera mwitu musaza ndakubwira ko nagukuye hariya ndakuzana ngaha abavyeyi bamwisenze Imana Toma umuziki tumenya nka Mukombozi inyuma yo kuririmba tuza tumwumva yuko akeneye kuza kuserukira umunyagihugu kwa kundi ahari mu namashinga amateka ndakubwira ko tumutumire wacu ni Mukombozi mbega Mukombozi mu gihe duhejeje imisi yo kwiyamamaza yayibonye gute ikiringo bari bafise nk'abiyamamaza ku ntebe y'inamashinga amateka ku munsi wa gatanu muri campus Kamenge nyene icubahiro hari ivyo yamuvuzeko ivyo vyakiriye gute niki kintu yishimira cyabaye muri no campagne ariko vyongeye nize ntambamye yahuye nazo kwa kuri ha nibwo tuza kuganira ndakura musaba Mukombozi mwiriwe neza juste gaele kandi maramutse cyane mwiriwe ivanye naho muherereye ku barundi bose n'abatara barundi unapendeza sana asante sana turi mu gihe imbere yuko imyamamazo iba ukabonye Mukombozi yari yagiye muri studio arakora karirimbo ati udatoye Mukombozi nukuri ikibazo no gutera Mukombozi ikibazo no gutera wa muto ikibazo tubwiye kampanye yagenze gute kampanye yagenze neza yandashimira cyane ndashimiye n'abarundi bose kubera ko barerekanye urukundo ari urukundo na Satani atinya ubwo urukundo rurarenze nkoze ko gusa no kuboko ndashya kubera ko nasanze urukundo n'igitoro urukundo ni vyose hari n'umukobwa ushobora kubukundana nawe akaba bakumusozi ukaduga kubera we ariko umunsi muzohebana nawe kugira merekeza zume ngo ashaka kuruhishe kubera ko urukundo rwonyene ruracika igitoro so narabonye igitoro kiri mu mitima y'abarundi kubera kuza ari benshi babona sinararika kubera uburyo abari buke ukavuga uti sasa nta podium noshira ndo nk'ivyuma biguma bibwira abanyagihugu kuza n'ibindi vyuma bizunguruka birarika bari kure nabazi ni hajya nabo basange umuziki sinshobora mu ico ginca nkoresha incamake bafre yo nyiri kiba podium icyo natahuye nuko n'umukene nawarongora sasa muri ico gihe nagutia uko biri kose tu mu nzira yose ndimwo tu giye gusa no kugenda kumira ubusa womira gatuku akavumeka bagatari kugakora ariko ndashima Imana kweri yarakoze ibyi yarankoreye ibitangaza cyane kubera ko nasanze
imbuto niyo mpamvu nagiye gutahura yuko imbuto kaba akantu kamwe ariko kazana ibiharage byinshi. Ariko sasa abandi usanga batera ibiharage byinshi bakaronka ibiharage kamwe. Sasa nibaza yuko gushima Imana kuba ku kantu gato umuntu yakoze, abantu bashoboye kumva imigambi, bashoboye kwegera ari benshi, ata mfise no babyo kubararika. Jye ndashima Imana kweri cyane, ariko ari intambamyi ziba zirimo. Imbere ko dushikira intambara uriko uratubwira imbere ko kwiyamamaza biba Nyina Mukombozi yariko araterereza abantu, aho n'abaririmbyi babwira ati mwe dusangiye umwuga nize ko muzoshigikira. Mbega abaririmbyi wasanze bimeze gute? Baragushigikiye nkuko wari uvyiteze? Je kweri sinashigikiwe n'abaririmbyi nkuko nari ndavyiteze, ariko nibaza yuko jewe ikintu kimwe icyo namanirinda ni jewe kuba guhemukira umuntu. Ariko umuntu amemukiye je si ikibazo ni jewe guhemukira umuntu, kubera n'umwana wawe wabyaye ashobora guhemukira. Ariko kandi ibintu bya politike si guhemukira, ashobora kuba atagukunda, afise shwa. Ariko kandi gusa ikimbabaza nuko naho uko biri kose ibyo naharanira nabo nyene barimo, kandi na wundi muntu bafise ari imbere uvuga uti yuko turafise ubundi muntu. Muri ico gihe nategezwa kwiyumvira none eske aba bantu hari n'abandi bagiye kwiyamamariza abandi, kandi duhiganwa. Kandi ikintu kiza ari kibi ni kimwe cyerekana ari umuntu avuga uti kweri none bajya abantu ko basangiye umwuga na Mukombozi, none Mukombozi afise ingeso mbi, bamuzi nabi, kubera iki batamushigikira? Nkashobora kubyiyumvira ibyo. Ariko gusa nyene je icyo natahuye ni imigambi y'Imana. Imana ibishaka kumva kuri we nayo tu. Imana we nayo gusa birakwiye. Abandi bantu bose ko yagenda nabuza abavyeyi nkiri muto, kandi ubu narakuze kandi mfise n'amagara meza, nayo bansigaranye ubaje nabo nyene baratangara. Bisigura yuko hari Imana yo idafa. Muri ico gihe yaramfashije kweri, yaramfashije. Ariko kandi yari shaka kwerekana yuko bajya abantu umwana w'umuntu nawe yopfa, nonzomzubira gufa, nonafuyeho nuzobikora. Sasa wewe tangura urugendo, je Imana ndi kumwe nawe, uzobibona bizogenda neza. Ko igenda shima Imana ibyo nabuze byose ibyo. Ariko nawe nyusanga bankunda, ikindi nacyo usanga bankunda, are banyizera. Ariko abantu bamwe ukabona batinya kahise ku Burundi, bakavuga ati nkakurikira Mukombozi bigenda gute, ubwoba. Ariko abandi nabo bashoboye kwiyamamariza abandi, bisigure ko nabwo politiki bafise. Ariko sasa ngaho usanga bamwe usanga ari uburyo Mukombozi n'amahera atanga, hari n'abandi bakubwira uti Mukombozi bana nta buryo atanga. Sasa none Juste Gaël, imbere yuko wewe turiko turagwana ni ikintu kimwe, uzi nta kintu kibabaje nko kugwanywa n'uriko uragwanira, uzi ko urazibira ingumu z'ikino, uzibirira umuntu ari n'inyuma, ugasanga nawe nagubise ingumu y'umugongo. None tontone nawe ni sasa nari ngoma n'abandi batahura, kubera ko naje gutahura yuko umuntu wese igituma dushavurira abantu ni shwa yacu. Kubera ko umwana agusovye, umuntu mukuru agusovyeko urababara, igikubabaza suje musobe yagusovyeko, ikikubabaza ni kubera ubona ko aciye ubwenge. Kubera ko umwana yo gusoba ko ntubabara, kandi ari wa musobe nyine. Sasa kumbe ni wewe ukuntu batahura tu. Sasa genda batahura ngavuga uti nkujya kwa Stefano muri Bibiliya avuga uti bamutera amabuye akavuga uti data babarire tu, ntazi icyo ariko barakora, ariko tu bazotahura. Ari abantu batahura kubera igihe. Sasa ni byiza ko ni igihe nacyo kizobatahuza, nta n'ikibazo kenda tahura. Twarabonye mu ntara waciyemwo abantu ingene bagiye barakwakira. Mbega igihe ubona ko baririmvye bamwe wari witeze bakwemereye ko bazogufasha urugamba baguhemukiye, ntabwo wagira ati ahantu uzohava asanga ahubwo jewe kweri genda wa muntu nizera yuko Imana yarakwemereye ko uzogira freshe n'abaguta muri toilette bazogukora ukizifise. Sasa yani sinzi kweri ko ari ikintu na kimwe cyova hanze kiza gutuma jewe mbundi muntu. Jewe kwanza muri jewe hari
hari ubushobozi. Sasa eske ngo ubushobozi ukeneye inkwi zanuze, inkwi nkuru ni ya n'Imana. Mbe ibyo ndimwo Imana ibirimwo. Eske ndiko ndahuza abarundi, eske ndiko ndatandukanya abarundi. Nimba mpuza abarundi bisigura yuko ndi kumwe n'Imana. Sasa muri kwera Imana n'umuhuza, none shaho muri ico gihe notinyiki. Ubundi muntu yobura ho hapfuye ho noca magarika urugendo nca ndeka kwiyamamaza basi for example nakujya mumva ngo indege yari itwaye abakinyi muri Zambia baca baragwa hasi barakika akujya basi imodoka yitwaye abasani ngasigira isanganya n'amatora noca ndasibisha. Oya Imana tunyenera kwereka yuko je na wewe ntapfa irakwiye igikuri naco ni sagesse tu ico wayo ya murano matora mu bantu ariko aravugwa cyane uvyakira gute? Ye nabyajewe kuri jewe ni confirmation. Bila confirma yuko sasa ni Imana yatumye ko ndabijamo. Kwa nari yumvira vuti Imana. Nibi ari babantu baza barambwiye ati mukombozi woba depite. Kasanga barakije ego yanje iri muri jewe kinanga kwibona umengo ubya bwibone. Kuti mbega sinoma ngiye kwera abantu. Sinangi eske ni wewe so uko ico cyonyene jewe kubera ko kino nasabye Imana je ni ku muhuza w'abarundi. Kanje nifuza ujya bampostinga bose bari muri babandi badahuza bose barahuzwa nanje kuri kote zose kuya gapostinga vuga ibi yakavukana kubona bose bari mu ruhande rwawe. So nicyo nasabye Imana pe kubera ko Burundi ibibazo birahari sarikene nyishu sa Imana ni nyishu sa muri ico gihe iyo mbona yuko ivyo ndimwe biko birazana nyishu muri ico gihe ndashima Imana ya cyane. Uravya aho wagiye uraca abantu bagiye barakumviriza bari bameze gute bava mu mashirahamwe yahe ava mu migambwe byaba bimeze gute? Ndashima Imana cyane imigambwe yose kweli imigambwe yose jewe kabisa baraza cyane imyamamazo yanje cyane kandi yagiye kweli mbona umengo si munyishu yanje mu nyishu Burundi ya uko biri kose ariko Imana igira ivuge ku Burundi kubera ko abarundi bari bamaze gushika kure aho n'umuntu ushobora kumubwira ibyiza bimuraba ariko akuravye guse izuru ryawe akaca kwanga ngira byiza yumufasha akaca yanga akagisanga abantu bari bageze n'umunye n'abantu bagifise esprit yingwe ubona ingwe urashobora kuba iri mu mutego yafashwe nk'uko izosi iri mu mutego yafashwe ugashaka kuyirokora kubera impuhwe zawe ariko sasa ikibazo ukavuga ati ingwe je nkayirokora ikavayo ihera kuri jewe ushivuga ati basi nazampuhwe zanje kagenda zitahane none sasa bari bageze hiyo ariko ndashima Imana yuko busasa umucyo ni Imana ko sukuri tubabwira ahubwo ni gihe namatwi Imana yateguye kumva niyo yatuma bumva suko abandi batababwira ukuri oya ariko ubu bari ko barumva iby'Imana ishaka ko bumva ya ubu bari ko barumva iby'Imana ishaka ko bumva kubera ko abagiye barashwana abagiye barajyana ingaruka zose nakahise kabi kubera kahise n'imbuto none imbuto nitangura kujya hasi nyuma imbuto none uteye imbuto nziza ushaka hamere byiza uteye imbuto mbi ushaka none gushika naho mugwana gushika naho abantu bahunga bisigura yuko ni imbuto mbi ariko irategwa sasa turi muri transformation egome sasa muri ico gihe abantu baye bijanye kubera amahitamo y'Imana none Imana yarama izuru je juste genda rigire gute ndarikate manura none wewe ushaka kumura izuru manura ndarikate basi ari wewe basi bari kwijanjagura basi ngira none je natereye iki ku Mana ubundi nayo gasanga ngo umugambwe yatoye none umugambwe samahitamo umuvyeyi geje papa yahitamo mama yaranga umuvyeyi wawe yaranga mama wawe no sasa tukiri muri population ikijyana kubera ibintu bidasigera bihinduka kweri ari ikintu kimwe juste tuza kumenya yuko ikintu Imana yaremye ibyama bihona ibintu Imana ifitiye umugambi ibyama bihona uzorabe imbwa kubwagura kw'imbwa na meza 2 cyangwa 3 kandi ibwagura ibibunda byinshi ariko impene
ibibondo mu mwaka rimwe kandi kamwe kange tubiri irengeje cyane ni bune kenshi ariko gushika ubu kandi impene bazijya buri munsi kandi imbwa ntibazijya ariko gushika ubu impene ziracyari nyinshi kurusha imbwa urumva nshatse kwereka yuko uticara ukumviriza Imana ije kwereka yuko wagwana intambara utazigera ufa warahejeje ahubwo izo nguvu zawe kuzikoresha mu bindi none shaho nk'umuntu yishe ubundi kubera izuru none yagiye amazuru ubu yaraheze ntiyapfuye ntiyayasize none ntambara ariko aragwana nayo yayireka kare sasa n'abantu dukeneye umucyo sasa kubera ko dukeneye umucyo muri icyo gihe n'igihe cy'umucyo n'igihe cy'umucyo uriko uradusigurira ingene ibintu vyagiye biragenda ca tugaruka gatoya mu ntara zose ingene wakira yego kabisa kubona mu buryo buke bw'iwawe waritanze kuri bafri imwe n'imodoka imwe ariko ukazunguruka hashoboka hose nike kintu vyakwigishije icyo cyanyigishije mu ijambo rimwe nuko n'umukene nawe arongora icyo umukene ararongora none yisagaye none yuko bagira mariage n'abatunzi basa n'abakene bararongora yani mu nzira ariyo yose bishoboka gushika hujya mu nzira ariyo yose yego mu nzira ariyo yose uko biri kose wewe gusa ushika iyo kurajya hari abagiye Bujumbura n'amaguru hari n'abagiye Bujumbura n'indege hari abagiye Bujumbura n'imodoka hari nibaskeri dunyuri bashikana ngaho gisagara muri dunyuri ariko igikuru gusa nico wewe wabaye mu gisagara imbuto ico wamezemo muri ico gisagara ubuntu bw'Imana abantu bakubonye ko aho inspire abandi bakifuza kuba nka wewe kirakwiye kandi wewe mwiza ni wewe w'Imana ko hariho wewe mubi ariko wewe mwiza birakwiye turi ngaho nyene ku munsi wa gatanu mu bikorwa rusange kuri campus Kamenge nyene icubahiro arabavuga imbere y'isinzi ry'abantu yego mwavyakiye gute kubatahuye burya butumwa bwavugishije abantu benshi ati Mukombozi akariha amaheri miliyoni 2 kugira abusha mu bantu barinda kubona nyene icubahiro yagushize mu bantu barinda wavyakiriye gute je cyembe na mbere navyakiriye n'intsinzi kuri jewe je ni confirmation kubera ko iyo wumvise yuko umubyeyi aravuze uti ebana uyu mwana wanje ararinda none shara umubyeyi akunda umwana atarinda kumutera ubwoba yuko none ninasaza jewe umuryango uzojugumira kwasifisa umuntu kubera kuri jewe ni byishimo cyane hakandi kindi nacyo urabona arakunda guhura n'ugwaruka cyane ndanamushimire cyane akunda guhura n'ugwaruka cyane kandi ubundi ufite chance nyinshi ariko hari umwanya wo guharuka ni kubera ko abafise ashaka kudukomeza twizere kubera tubonamwo intsinzi y'u Burundi bushasha tubonamwo Burundi bukomeye tubonamwo Burundi buhambaye sasa muri ico gihe kubera uravye ibintu Burundi bucamwo yabo utari president urinda wari kuba warahunze kavuga uti ngiye ifatiye indege uragenda muri Amerika uzo buryohe buri hiya abantu baba batubwira ariko akavuga uti genda garutse ino naho abo bashakiwe hari n'abaguye mu kira bagira iki ariko umuntu agahagarara ararinda sasa iyo mubona natwe niko shaka kuturinda nkawe sasa kuri jewe anashimye Imana kandi kindi nacyo Juste Gaël habwo ni confirmation ku bukuru none Juste Gaël abarundi benshi nimba bavuga uti Mukombozi twe tumuri inyuma kora benshi murazi neza bama bavuga uti Mukombozi ararinda cyumurakizi bavuga twari tuzi yuko bizwi n'abantu bato ariko ko bishitse naho mu bukuru umukuru wa nyuma mu gihugu ko banyumva kumwe barabizi n'abaderege barabizi chef de zone barabizi abastaneri barabizi ba guverineri bose ariko hariya je twari tuzi ko babizi ko yani baza no mu makonsere yacu sasa ko twumvise ko babizi gikuri je ni confirmation ni confirmation kabisa
haravuzwe amajambo haravuze ko president yaguciye intege mbega ivyo bivuga ku iki narijya harabumvise ati kuri miliyoni 2 uzi neza ko utazotogwa wabona umenga waraciwe intege vyakira gute sasa uzi ikintu kimwe muri iryo jambo tangiye utazi kuzotogwa yari irimo kumengo yani waje kuja mu ntambara uzi utazotsinda ariko ikindi kica kiza si cyo apare ico caniyumvira none ariko yaravuze ko neza ozi ariko yarambwiye yuko naho ntotsinda ayo mahera ntacyo buri isi azokora mu gihugu icarikuraho irya rindi kubera ko hariho biologie muri Islam ndakunda gusigurire biologie muri Islam ivuga ko insazi ifise amababa abiri muri amababa abiri ibaba rimwe irimwo ishano irindi baba ririmo umuti wo gukuramo rya shano sasa bakaca baguhanura yuko isazi yinjiye mu isosi yawe ishiramo ry'ababa gishano rya negativity sasa bica bisaba yuko uyifashe ucuyishiramo yose kugira ngo nagiye ababari kuramo ishano byinjire hanyuma cyuta cyubana na wirira aho uri injya zimeze neza sasa niko nije nabibonye uko yuko yari mwebuye ariko kandi ntacyo yokora stadiri ntacyo nicuza kandi nivyo vraiment je yindimo ntacyo nicuza rien ntacyo nicuza kweli je naho notsinda ntacyo nicuza iki none igisuma cyo gipanga kujya kwiba kikavayo bagifashe bagikubita cyangwa kitaronse nicyo nyenye amacicuza ejo gisubirayo nije no kwicuza kandi nari ngiye mu neza none wewe no kwicuza mu biki so icyo kintu cyo nyenye cyanyeretse yuko kandi abarundi bose barazi yuko mukombozi ndi tayari guheba byose kugira ngo Burundi buhagarare tayari je Burundi ntafise mbona yuko atacungiye kubwongera ko fumo ndabure kubona busanze kubera ko je nizera yuko umuntu afise ifu adafise imboga ntafise imboga no muha kugira ngo yafu yiwe ikora ironku imboga ubugari bumanuke fumira murekera yafu yiwe sinche nsesa yafu zoma mpindusinzwa ntabwo gukora akazi satani nayo cyasiga akora iki ko yarafise ikibazo kimwe cifu none je nce ntuma bya bibazo biba bibiri none satani acamubwira iki cyasa cyavuga uti yego nironkeye umwasha so sindegezo fumana mure kuko namusanze nirenganire ya harabona umenga udusiguriye ati kubona yavuze ati utanga miliyoni 2 humvise nyine icyo baringene yabishikirije urumva ko mwari mwarigeze kubiyaga ngo twibutse ikiyago ca mbere mwaganiriye na nyine icubaye ya twarayazi nababwiye namaze umwanya munini ariko nitwayazi jewe nawe twayaga mu bandi yego twayaga mu bandi ariko kandi apare yo kuyaga mu bandi n'imitima irayaga ko twagumye icyo kibazo cy'uburyo twarakiganiriye ko nacyo nyene ariko kandi umuntu azi neza yuko bivanye n'amategeko hari hari igihe bigoye ariko jewe sinabona uko kugorana kubera ko nari nayababajije nibuka nayababajije ndabaza mbega nk'ubu abandepanda babiri baronse 40 cyogenda gute tugira abadepite bangahe n'amashinga amateka so uko naho usanga uburyo amategeko ameze agoye ariko bado icyizere kiba gihari kubera ko iyo bavuze ijana nuko haba naho uronka 20 nuko utegeza gukwiza yajana ingana na jana kwijana sibyo none kumbe bisigura na 60 umuntu yaronka ego bisigura 60 umuntu yaronka ariko nyine cyubahiro yavuze kujya je ko natahuye nuko hese kwerekana yuko ari mu bantu bake bashobora kubona yuko iki kintu mengo kiragoye ariko akakijyamo
ye nicyo natahuye hari mu bantu bake ushobora kubona iki kintu umwongo asinza kujabuka ariko akawucamo urimo ingona urimo iki imitego ni myinshi niki hari n'abashobora kuvuga uti atwaye amaju menshi ashobora kudutwara ubudepite reka turabukuntu tumutega shavuga uti uko ariko nyene akavuga uti ariko umwana karinda kasanga umwana ndafise n'umuzamu ariko nyene ariko yarinda ku bintu abandi bana babona umengo bazopfa kandi ibintu byahitanye ubuzima bw'abantu benshi ariko juste gaherejewe nawo nyica none nawo tonyica je sinzopfa nzopfa kwanza jewe nanapfuye nzongiye kwibonanira n'abavyeyi nothing to lose jina na kimwe aho ngeze na kimwe je notakaza ina kimwe notakaza kubera ko iby'Imana yantumye gusa narabikoze nkabiheza ibindi byo kubaho none shaka mbeho gute bangahe igihe abavyeyi banje bari mu cyumba bariko barandondera ni bangahe nabonye n'abavyeyi babo bariko bararondera umwana ariko inda zitingi ariko yiwangira injira ni bangahe zingiye uwo munsi ariko zitavutse ni bangahe zavutse ariko baca bafakare none jiwe n'ubwana bwarameze kuvuga buhindure nibara none shaho ndafise icyo nicuza nuko aho nzoba ngiye ni he tu sinumuzamu w'isi sasa niyo mpamvu tukiza guterera Burundi nayibonye yuko yani cyubahiro icyo nahuyemo nicyo n'abarundi batahuramo gusa abarundi petete icyo bakanze nuko inzira yacyamo mu kubivugamo ariko mu cyamake na hamwe jewe mbona yuko yariko aranyanka kwino mwaze kugira kurinda kandi yukeneye abarinda mwaze kugira yuko amero ushobora kuyaheba kugira ngo tu Burundi bugira icyo bukora hari kibazo none si cyo nyene none amahero ngo nari ifise menshi banga bafise menshi batashobora kuyatanga nicyo nyene kandi abarundi bari nyuma yanje nicyo nyene baremera ukavuga uti Mukombozi kweri yaritanga no ku Burundi kuva kera yani cyose ikintu cy'ubu n'ubuzima bwanje uravye Mukombozi ngene ibintu bimeze ukaraba ngene propaganda zagenze urabona ko Mukombozi azoshikana ibice 40% bisabwa kugira mu nshinga amateka jewe nimba hari ibice bisabwa je icyo nzi gusa nuko ku umushinga amateka nzomuba icyo ndakizi sasa inzira zose nimba ari amajwi Imana izo yakwiza nimba ari ibiharuro computer igahindura ibiharuro Imana izo bikora yani inzira yose izocamo igukuru no gushika aho utegereza gushika ari je icyo nzi gusa ndizeye je n'umuntu nizera intsinzi kandi Imana ni intsinzi kandi Imana inyishu kandi Burundi ukeneye inyishu kandi nanje nta kibazo nzanye none shaho kubera iki ntokwiza nimba n'igisuma cy'amakizera yuko iyo ngiye ndaza kwiba kandi ndaza gutahana ikintu none jewe aho satana zo yaramfashe kabisa aramboha gute igisuma kigire confidence kurusha jewe ngiye muneza kandi ndabikora habone igisuma kiteza kwinyegeza none umuntu agenda bunda nanjye ngenda mpagaze none ni je no cyangira ubwoba kurusha bunda kwanda kubunda honye n'ubwoba none kubera iki je ndizeye ubwoba ya Mukombozi hari abantu baziti umuririmbyi yatangwa ya muririmbyi ariko uri mu banyepolitike uri umunyepolitike mu bandi ubwo ubuzima bwawe nyuma y'amatora tuvuge ko Mukombozi agiye kubandanya politike jewe singiye kubandanya politike je ngiye kubandanya gukorera abarundi Burundi akora politike sinzi n'icari cyo cyane kurangira ngo kiri mu ndimi zo hanze sindatahura neza yaba kiri mu kirundi nyana yo gitahura cyane ngenda gisigure ko cyane ko nzogitahura bukebuke niyo mpamvu ndiko ndaje muri izo nzira ndagitahure kandi no kuba utagitahura no nyene sikarite sasa muri ico gihe jewe uko bizogenda nuko bizoba ariko je sinshaka kwandanya politike je nshaka kuba ndebeye ku muco wa politicien uko politike y'ubu igezweho uko abantu bifuza
uko ubu bya bintu bya kera hari n'ijambo rya kera bakunda gukoresha je nifuza kweri ni namashinga amateka naho noshikayo ariko nzoshikayo kuko nzofumangiza ndatanga amakomantere ndabahajya ndababwiye ati nk'iki kibazo ni gute je gusa cyo nzobasaba gusa baze barasoma komantere zanje ya ico kubera ko ari ikintu iryo jambo ryo kuvuga yuko ngo abatavuga rumwe na leta iryo jambo ni rya kera cyane je nibaza yuko tukwiye kurinonosora neza kuko abatavuga rumwe mengo bavuga kubiri mengo leta ivuze yuko iza kubaka amabarabara bo bavuga yuko tuze kuyabomora siyo kuvuga kubiri na leta iryo jambo ririmo ubwansi cyane kandi twese tuvuga yuko yo kubaka amabarabara sasa ari gihe bamwe sasa badafise akayunguriro k'umutima bamwe badafise akayunguriro k'umutima hari gihe biza bibashiramo akantu k'ugwanko no muzawumva ngo ujya yari ubundi ujya amazi ubundi uko kubera gusa amahitamwo kandi amahitamwo si ugwanko mbega papa igihe yahitamwo mama yaranka mama wawe oya none ushaka twese duhitemo ikintu wewe uhisemwo duhitemo twese umugore wawe uravyemera oya sinemera none kubera iki migambo ushaka twese dusangire umurongozi umwe ya nibaza ni system yo kumva twashizwemo ariko twagiye kumva neza nkakugiye umunsi example juste gahe uyu munsi ara mizirima bazi ko bakretiye badasangiye imana sije none bazi yuko imana zabo ari zibiri ariko kuri je simbona uko nicyo ndaguha example uzurabe nkuko umukecuru agiragiye bukibarabara cyangwa umuntu afise ikibazo hakaza umuntu akamujabura ijya barabara umwisilamu azovuga ko yakoze ikintu cy'Imana n'umukristo azakuvuga ko yakoze ikintu cy'Imana kumbe haraho bahurirako bagusari ibindi byagiye biza birayovya ukumva kwabo no kubona kwabo ariko ibintu byo tukiye kurwanya iby'Imana ishaka kudukuraho kugira ngo abarundi sasa batamwe kandi bari sawa abarundi sinna babi nibazo bagiye barabigirana kubera gusa ibyo bashizwemo none juste gaje narabaye mu makambi kandi Imana yagubinyigisha byinshi wabusanga none ntruwa batubwira ngo twahunze ngo ari kibazo ngo cy'amazuru ariko njye mu nkambi nkabona amazuru yose yarimwo ngasanga na umuntu ariko arajya uwundi umutima akavuga ati none Israel na Palestina bo bana mu nkambi imwe oya none twe turafise ubwanko kweli cyane nagwango ruhari kubera ngo nza sasa maze gukura nsanga mu Burundi naho abantu mva ngo barankana cyangwa ngo umurayi umugambwe n'ubu mu nkambi twasanga imigambwe yose ihari aho kumva ngo bahoranye imigambwe none nivyo kweli kumbe ibintu gusa nsanga maze gukura naje gutahura yuko kubera iki ibibazo byo mu Burundi biza hageze amatora cyenda tahura kumbe na histoire babigisha yuko bavuye mu bikoko byose naho byo bari umugabo n'umugore ageze gusangira biragwana sasa natwe usanga hageze gusangira intwaro umwanya wo kurwana histoire twemeye twebwe nyene twigisha n'abana bacu kandi twizera Imana kandi batugiye ko turi isho ry'Imana turavyirengagiza so biva ku ibintu byinshi miliyoni 2 n'amafaranga atabari make ku muntu avuze ati ndafashe ingingo umuntu akora umuziki uvuga gusa umwuga ho nyene akazi umuntu akora umuziki yego kabisa ari muri iby'iwacu mu Burundi ariko mu Burundi atarahandi yego andi ni sawa abanyamuziki watubwiye ko bishika ugasanga ko ari witeze ko bagufasha ntibabikurikije mbega mukombozi niziye impanuro heza abo musangiye umwe n'abarundi muri rusange abo dusangiye nuze nuko je nibaza yuko Imana ishaka itanga inyigisho ahubwo nobereka gusa icyo bisigura icyo abashikire usanga atari bo ari gihe n'Imana ivuga uti ikabazibira none we niwibuka n'igihe muri Bibiliya nuze Mose agiraje kubwira yari Mose agiraje kubwira Farao vy'Imana murungikanye Imana namubwira uti genda komaza umutima wiwe ndaza kukomantaza umutima wiwe ibyo uvuga byose naza kuvyumva ariko kugira ngo
ico nasezeranije ku bana banje ba Israeli gishike. Sasa nico ariko sasa igikuru gusa wari kuvyorosha kugira ngo mu bantu bazoshimirwa na uzoburimo, ariko nabo nyenda bashimira kubera ko bari gutuma dépenses zongerekana. Hage ni Imana yabikoze. Dépenses ayikongerekana babasani nayo kubazana uyo nayo kuronka rero kana amashobize yawo ni cyari binadashi uko nayo kuronka ibintu byose ni Imana, kandi nabo nyene baramfashije ndazi yuko nibyo nagenda jamwe roho yabo bamwe usanga baravuga uti bivanye nakahise, bivanye n'umugabo wanje, bivanye n'umusheri wanje, bivanye na manager wanje, akavyihorera ariko asanga ijwi rya Mukombozi. Nabo nyene ndabatahura mu bundi buryo ariko dukwiye kwemera satani ko gukoresha uko biri kose. Bari gufuma posta basi muze muri icyo ufuma wandika tora Mukombozi nawe turi kumwe afumukora nagasinye, none nimba nyene icyubahiro wenyene yemeza yuko iki amatora tuzogenda neza gutora Mukombozi atari ikibazo, none gupibira Mukombozi cyaki ibikibazo kwere. None ijwi na publicité icyagikomeye si ijwi bangaye bakubwira yuko tuzoza kuri mariage ariko nibashike nibakoresheje ijwi tuzoza si ijwi, ariko ni warukeneye umubiri siwo cyagikenewe cyane. So nanje nkeneye umubiri, nkeneye ijwi, nje nari nkeneye PA. So hindi naho nisengesho ariko no kutuma abandi bantu bantora cyari cyiza, ariko Imana kirondera izindi nzira zo gushikiza ubutumwa kandi burashika ya umukene arongora nakubwiye n'imfuvyi aronga atabavyeyi ifise. Tukuba duse n'abasozera nize ntambamye wahuye nazo muri propaganda wagize gakobo. Intambamye zose nzanyishisa cyane mu by'uburyo, ariko Imana nyene nga kujya biri tubwira na Korani natubwira yuko hari ibintu, hari ifi inzoka yahindutse ifi. Yani intambamye y'amahera yarahindutse kwiyubaka no kumenya ukuntu no bigenza cyangwa ya road show. So iyo ntambamye yarajya ariko nagenda ronka munyisho, ariko uburyo ko icyarabaye ikibazo. Hari naho nagenda postinga ko nza kujyayo ariko bareko usanga ugize igitoro mu nzira, ariko kandi na Sopebu yaragerageje cyane nayishimira, ariko hari n'imisi imwe byagorana ageze ku mazutu, ariko inyishu yarabaye uko biri kose byo gushimira byarateba, ariko bikaba ugasanga abantu bamwe sinagiye bazontunga Barundi sinashitse bamwe kubera ko byarangora, ariko izindi nazo ibintu by'impusha amusanteri kweri barama, kandi ku mwanya kasanda babwiye je byagiye biragenda neza, kandi n'abafana nibagiye barashwana n'abandi narababwiye utiyo yawe yani nimba dushitana n'abandi nkavutiyo yani mugira ivyo kubera ko ubundi ufite ibibazo jenzanye ibindi bibazo nshaka kubaka etaje ibibazo ikeneye nyishu. So dukeneye n'abantu bazi Mukombozi bamenye mu nyishu positivity, twizera mu nyishu, Imana izira mu nyishu, kandi nyishu zose nizikeneye ko tujyana. None umubu uturiye ngana tuma dukubita ikofi, ariko turiye nga ku magara twebwe abagabo twama dukubita ikofi, twama turondera indi nzira y'ubugiruko. Sasa uko je ikindi nacyo gusa cyabaye nk'intambamye n'abantu bayoboka Mukombozi bamwe ariko ni bake cyane kweri, si ibintu biri nibitume ngo umuntu abona yuko ngo biri byahatari yuko, ariko kwe ni byahatari kubera ko hariho nkaho igihangana umujene yashoboye kujomoka ariruka kubera ibyo nyene bamukanga bagira iki amaudio, uko nanavuganye nanuze na mustaneri waho uko bakora bijamwo badaye bare twaraburanye muri telefone sinzi cyo yakuyemwo sinyanyishuye, ariko yambye ko aza kumbwira n'uyu munsi, ariko ndavuga reka no ari akugwe kwa guverineri ya bari birimwo ubu kugira ngo mujene ejo azoba hari mu bandi n'anyatore n'icyavuga uko abandi yo mu Cibitoki abamama baraho, ariko ibintu biko birarondega inyishu kwese, ibintu byo tuma umuntu agira ubwoba tuvuga ngo amatora ngo ni mabi oya kweri yego kabisa, ariko kandi sinifuza yuko bishika mu rwego naho umuntu atangiye guhunga nibishike mu rwego naho umuntu ngo yitaba Imana umuntu agira iki, kubera hageze umuntu apfa kugira ngo je mbu umushinga amateka fuma ndabiyeba kubera ko none kurongora Abarundi nene kugenda mfise amaraso nerekeje n'amaraso, none ngiye ntwaye n'amaraso jewe wibaza ko iyo ntwaro yanjye izogenda gute izo biherekeje n'amaraso.
sinifuza kweri ko yuko kandi nani cyubahiro nimba yarabyemeje neza yuko yifuza ko bigenda uko n'amasengesho twatanguye n'amasengesho ikintu gikomeye ikintu gikomeye cyane uko biri kose iyo dusenze ntara abantu basengera abandi nabi ariko burya n'uburozi gusa ugushaka gukira uburozi buciye mu Mana ariko ijya Mana bari satani kwera Imana ubisaba none inka wo isabishano ubisaba amata sibyo none ubisaba amata ubisaba umururazi uve hehe mu nka so ugiye gusaba umururazi ugiye gusaba kijya giti cy'umururazi uko sasa nibaza yuko twebwe tumaze gusaba yuko amatora agende neza nuko dusaba Imana ni nyishu muri cyo gena ibibazo itera so nibaza yuko bigiye kurongerwa inyishu navyo nyene abafana ba Sadbi muri concert nibo abafana ngo biwa ukutegura gute kwandanya bakoresha neza kugira ngo uwo muco mwiza w'umunyamuzika agomba guserukira abandi banyagihugu ubandanye gushikira abarundi ni abafana ba Sadbi nibo bafana banje ariko cyo wumva ko Sadbi ko yatitoza akaba nitoza n'abafana banje kiri cyubare yarafise rezo afise rezo cyangwa yuko bazontora tu kuri Sadbi hari sijyo none uko sasa nijye gutahura umwe wese atahura ukwiwe kandi umwe wese angafise raison ninakujya none uwajeje Bugarama n'uwajeje Rumonge bose nabashize muri ville sasa umwe wese uko sasa gusa igikuru gusa tuze turatahura ibyiza bizodufasha kubera ko iyo dufite igisho ribona ibyiza bizodufasha natwe kuba tuvuga ibyiza kubera umuntu kesha avuga ibyo yabonye nibyo yumvise muri icyo gihe ibyo wumvise nimba wewe gutuka kumvise ibyiza ni byiza ariko kandi harimo ari ijambo riba ririmo na positivite negativite ariko bivana naho byavuye kubera n'umuntu asesinga zawe kugira ngo agukize ishano rya ririmo kubona yuko ngo yavuze nabi cyangwa yakoze kibi ariko intumbero yari nziza so byiza no gukenguruka si byiza byose umuntu agukorera bimenya hari igihe biza n'isura atari nziza ukamumengo ariko kabisa intumbero nziza kuri gusabe no gusaba Imana ikintu cyitwa faveur n'amatora ya mbere nkuko nyine cyubare bivuze arimwo amahoro arimwo n'umwidagaduro udasanzwe tugomba dusana abasoze mugiye ku munsi wa kane hazo amatora nakeka jambo kanyuma wobwira abazo kwitaba no matora azo kwitaba amatora cyane ndabashimire cyane kuko baranse kuba impene kuko impene nizo zidatora umungere nizo bazitora umungere bazitorera ngo wege duzicungere ariko kuba barageza aho baresida yo ni ikintu gikomeye cyane kuri bo so babyifatemo neza babijyemo mu butungane nkuko bifashemo neza muri amatora mu myamamazo hanyuma ko ikindi nacyo nuko bagerageze abariko baracungera amatora seni arbitre barabe bagerageze cyane bamenye ko baserukiye Burundi namwe nazogwa amahera azotuma ubaho imyaka 5 nta numwe azogwa duke cyane kandi azogwa duke muri twatundi yamaha nabaha barabiwe yangiye amakoresha no mu bintu bidafise nakamaro mu buzima bwiwe sasa tugire valere y'igihugu tuba abantu b'injyamuntu duserukiye Imana kuko guhagarira ubumwe bw'abarundi kuko abarundi babishize hamwe ngo batore indongozi mugerageze kubera ko umuntu azorengana kubera igiturire yaguhaye azokigwanya icyo cyamubereye umwami niwe mwami yamushikanye hajya muri icyo gihe nazoyimukira umwami wiwe niwo mwuka sasa gerageza ntubikiraro ciwe cyo kumushikana hariya kuko niyo ashika hariya n'amahera azotangura kwanza imbere ko dukorera twebwe azotangura kwanza kuri hideni yari tangure kwiba sasa nimwemere mwifatemo neza hanyuma na leta nkuko yiyemeje yuko amatora agenda neza kandi biko biragenda neza umwuka mwiza bikuraza kubera umwuka uvuye bukuru
ya ukuraza boneka abantu bariko baravyumva kumwe naho atari bose nshobora guhinduka n'ingoga hari abantu byari bishitse ku ndunduro kugira ngo bivemwo ariko nabo nyene ko bari muri benshi batanze gusa n'ijambo baca baronka irindi jambo ribereka oya suko so ubu bariko baratahura si vyinshi turashima Imana ko atari byinshi turashima Imana turashima Imana n'abanyamigambwe nabo nyene bashimire nabo nyene kubera ko ukuntu biba vyifashemwo kubera ko iyo ufise ubushobozi bwo kwinfluence abantu urashobora gutuma ushizemo ubusatani baraba abasatani ushizemo Imana baraba Imana soko twifatamo mu Imana mu bwitonzi niki yani byiza kweli stadi ariko turushirize kugira ngo nibizo ntabeho n'injyavyizi twinjiramo yanje ndashima kweli nabonye ndabashimire ariko tudashimiye Imana shobora byose kubera byose n'umwuka Imana iba yasese mu Barundi batambura kumva kuba mu mwijima bagatangura gutahura yuko amahitamo atari urwanko bagatangura gutahura yuko umurongozi mwiza ni wa wundi azodukorera neza ko ni wa wundi tubona yuko ibyo avuga bimuvamwo atari ibyo avuga biva ku mpuzu yambaye cyangwa idarapo afise mu maboko naba neza umviriza Imana yamekumvisha ikakubwira washobora no gushikwana ku murango ariko mu ijoro wicaye uko akaza amajwi abiri imwe kakubwira uti wewe ujya muntu kubera ko mwashwanye nawe ariko ndera indi nzira nziza yo kubikemura ariko undi ntabwo biti bari kumutira indi esprit sasa bazoze barumviriza irababwira iti ujya muntu yatubwiye uko oya sijyo ariko ujya muntu yatubwiye uko sawa bavugana n'Imana bizobafasha ntibivugane kuko bo ntabyo babona tubona gusa ibyo tubona n'amaso ariko iby'intwaro n'imyaka 5 ariyo tubona n'amaso sadi ibintu biri mu mwuka sa twumviza umwuka cyane kuko yumviriza bizodufasha ndagushimire cyane Mukombozi ndagushimire na Juste Gaël ndanakwifurije n'amahirwe nayo urakoze cyane kabisa nuko reka ndabashimire se muri kumwe mwadukurikiranye kuri mikoro je nyene Juste Gaël twari muri bartender kuri Air Willy the bartender bakuri ahandi mukaca twuri indege iri muri bartender asiga ndagura ati bye bye salavis tujya twurira ngaho kugira ngo dupoeshe hejuru kwanza ego kabisa nuko ndagura ati bye bye salavis Juste Gaël nagukiriyemo je ni kubera uburyo gusa je nashaka imyamamazo ndayikoreye mu ndege ya nyuma iyi nyane ndege indege nyandege ariko amahera abansabye nakenda yabura je Juste Gaël naye nifuza aho nyine babone ko ari iby'iwabo ko ari iby'abajene ko ari ibyiki yani duce nga flyers icyo dufata itesi dukubita ikintu kinini duhuza abanyamigambwe duhuza iki dukore nyamamazo imwe ikomeye abantu bagende gutora bafise ijambo tubatekereye rya bose atari no kwiyamamaza gutora Mukombozi yoya nkaza ntambaye n'impuzu yatora Mukombozi nkaheza uko tugaheza nyine muri bwa bumwe ntambaye n'impuzu y'umugambwe n'iki tukicara tukavugana ariko sasa byari kungora waje usanga n'igitoro konye cyo gushika abantu bari gigo kirangora yabwo Imana reka niyumvire igitoro kwanze ibi nabyo bazobikora abandi ikindi gihe cyangwa ikindi gihe ego nuko reka tubashimire mwagize neza ndabwira ati bye bye salavis yeah ura ushuro mushuro none